dufise yo mizero ko ubuzima yaduhaye budashobora kuzimangana n'ububisha bw'abantu, kuko aho umwasi agomba kubiba ikibi umukama Imana ahavyura umugisha. Niryo teka ry'urupfu n'izuka ry'umukama wacu Yesu Kristo, akaba n'iteka ry'abo bose mu kwemera kwabo ubuzima bwabo bubitswe muri Kristo. Ndabasabe rero tugaranzura ibiganza umukama abihezagire, duhinduke umuhezagire w'umwe wese muri akoraniye muri ingoro y'Imana, hanyuma umwizero ukomere nka Pawulo ati nigiki kizodukura ku rukundo rw'umukama. Mbese wari igicumuro kandi arico Kristo yahanaguye akatucira irembo ry'umugisha. Tugaye akabi, twimike Kristo muri kino kibanza n'umutima wacu. Naho muba mudafise amafaranga nibuze kuri ingano mwihereze amata n'imvinyo, naho atamafaranga mufise. Izi ngabirano twumvise, uyu muvinyo, aya mata, n'ingabirano zidufasha gukuza no guhimbara ya ngabirano katihabwa ubuzima bwa muntu. Imana imbere yuko itugenera ibidutungira ubuzima, Imana imbere yuko itugenera ibidukingira ubuzima, yaduhaye ingabire y'ubuzima. Nubwo buzima dukenguruka cyane cyane ikimazi cy'ubwo buzima Imana yaduhaye muri ADOLPHE NSHIMIRIMANA, twibuka yaduciye mu minwe y'intoki kubisha bw'abantu, ariko kandi akagendagana nyene ubuzima kuko yari mu biganza vyiwe. Iyo umukama agaranzuye ibiganza, ntiduhaga gusa, aranadukingira kubasha bw'ikiganza ciwe. Iyo niyo ntahe Pawulo mweranda ashinze mu gisoma ca kabiri. Nkako abagomba kumanuza no kwankiriza umugambi w'Imana bo ntibazokwigera babura. Abo nibo batumye uyu munsi w'Imana usa n'uyu itariki n'iyi, twavyukana agahinda n'indimba kubera urupfu kwa nyakubahwa Lieutenant General ADOLPHE. Mu nkuru nziza, abishe Yohani Batista nta kindi bashaka atari kuburizamwo umugambi w'Imana, kuzimanganya ukuri, ariko bihoye ubusa. Yezu aserutse nk'uyundi Yohani Batista, uguseruka kwiwe kwagiriza abatari bake. Ngira ngo muribuka uwatumye nyene ko Yohani Batista bo muca umutwe, ukungana agahinda kamwuzuye abonye uko Yezu aje ahagaze mu kuri, ati uyu ninde ko Yohani Batista ari jewe nyene natumye abamuca umutwe.
ngo aguma yuzuye agahinda. Yezu aserutse nk'uyundi Yohane Batista, aje atumenyesha urukundo rw'Imana rutagira ingero, niwe mwizero y'abahagaze mu kuri. Uragaranzura ibiganza Mukama, tugahaga twese kandi ukadukingira twese. Ayo majambo abwiwe abari mu mayira abiri, abari mu buja, ariko kandi ayo majambo yibutsa kahise k'ubuntu bw'Imana, aho yagaburira akamara inyota kandi agakingira ba sokuru bacu igihe bariko bava mu buja. Imana ikabagaburira kandi ikabaha amazi iyavanye aho batari biteze. Yego cyane, Umukama aratunga agatunganya ivyo yaremye, kandi bitunga ntaburaho yobikura.